ndaramukije namwe mwese mudukurikira aho muri ni umwanya wo kwigira hamwe indongozi. Mwibuke yuko turiko turiga ikigo cya kabiri cyitwa ngo Nehemiya. No musi rero wa kabiri wiyinga tugeze ku kigo cyitwa ngo isengesho rya Nehemiya. Reka imbere yuko twinjira muri kino kigo mido nido sabe mwene data adusengera. Turongeye kuguha icubahiro data wa twese uri mu ijuru, kandi tuguhaye n'ikaze mu cigwa tugiye kwigira hamwe. Twakwinginze data ngo uduhe gutahura kuvuye iwawe mu ijuru, kandi ugutahura gushikane no kuri benshi bazumva aya majambo mu izina rya Yesu. Amen. Muri kino gitabo cya Nehemiya twarabonye yuko amaze kumva inkurumbi zibiriko birabera i Yerusalemu, yaciye afata umwanya wo gusenga no kwisonzesha. Isengesho ryiwe rero nsabe abasomyi muze muri some muri Nehemiya igice cya mbere guhera ku murongo wa 5 gushaka ku murongo wa 11. Muri ino ndongozi batwetseho ko isengesho ryiwe ryari rigizwe n'ingingo indwi. Ya mbere yinginze uhoraho Imana nyenijuru, hanyuma asaba Imana kumutega ugutwi no kumwumviriza mu gusenga kwiwe. Hanyuma icyo yaciye akora, yaciye yatura ibyaha byiwe, yibutsa Imana amasezerano yayo, hanyuma yibutsa Imana uburyo yabacunguye n'ibyo yabasezeraniye, maze asaba arangiza yizeye ko Imana igiye gusohoza ayo masezerano. Izi nizo ngingo zari zigize isengesho ryiwe. Rero hano batubwira ngo iri sengesho ni indinganizo yimbitse yateguranwe ubwitonzi, ishimikiye ku murongo w'8 aho Nehemiya yashyize akatuzo ku masezerano y'Imana. Ni wibuka ijambo wabariye umusabyi wawe Mose ati nimwanyaruka nzobashwiragiza mu mahanga, atariko nimwampindukirira mukitondera ibyagezwe byanje mukabishitsa, naho abirukanye bo muri mwebwe bazoba bari y'ijuru riherera, uti sinzobura kubakurayo nkabegeranya nkabazana hantu nitoranirije mu izina ryanje rihabe, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Urumva yuko mu isengesho ryiwe yabanje arasenga, yatura ibyaha byiwe n'ibyaha by'Abisirayeli, hanyuma aca yibutsa Imana isezerano yuko Imana yarasezeraniye Mose yuko igihe Abisirayeli bazogambarara Imana izobata ibareke basabagirire mu mahanga, mugo bihanye bakayigarukako Imana yasezeranye yuko izobagarukana ikabegeranya kugira ngo bongere guhesha icyubahiro izina ryayo. Ibiro nibyo Nehemiya yasenze asaba kandi yereka Imana. Isengesho ryiwe rero ikintu gihambaye turikuramo, wewe ntiyari mu bantu bari bacumuye batumye ibyago bibashikako, mugo kubw'urukundo yarishizemo ngo twaracumuye, hanyuma yibutsa Imana amasezerano yayo. Ibi bitwereka ngo iyo dusenga umutwaro wose uba hari mu bwoko bw'Imana natwe tuwishire, kuko twese dusangiye ikibazo kandi dusangiye urugendo, hanyuma kandi twame twizigira yuko Imana izosohoza amasezerano yayo. Nicyo kigo nyamukuru mbona twokora muri kino kigo cya kabiri. Imana iduhezagire mu izina rya Yesu. Murakoze. Hanyuma murumva ko muri iri sengesho rya Nehemiya yarazirikana Imana cyane, yarazirikana Imana cyane kuko yanatanguye yerekana ububasha Imana ifise, ko Imana ari umushobora byose kandi ishobora no gukora ibirenze ibyo Nehemiya yayisabye. Rero muri ico gihe yaciye agirwa ko ayaturira ibyaha yakoze kugira ngo ashike imbere y'Imana atunganye koko, hanyuma n'ibyo agiye kuyisaba bibe iby'ingenzi. Rero biraboneka ko ibyo Nehemiya yasabye Imana byategerezwa kuba, kuko yari yabisabanye kwizera kandi yizera neza ko Imana ishoboye kandi ishobora gukora byose. Ariko ngaha hari ikibazo ngaha nibaza ko cyabajijwe umwe wese muri twebwe, umuntu wese yo kwibaza muri no ndongozi. Mu by'ukuri iki kibazo nibaza ko cyo dufasha ngo ni ayahe amwe mu masezerano y'Imana ushobora kwishuza wowe ubwawe ubunyene. Ni kubera iki bihambaye kudacika intege mu gihe twishuza ayo masezerano? Iki ni kibazo umuntu wese yo kwibaza mu buryo bwo kudacika intege ku masezerano Imana yamuhaye n'ibyo yifuza gushika ko mu masengesho yiwe, agasenga ubudasiba nka wa mugore twabona wo muri Luka igice cya 18 yamye atakamba asaba umucamanza ko mu kirubanza gwiza, akagergiye mu kirubanza ruruge. Natwe rero mu gihe dufise amasezerano n'Imana dukwiye kuyoma ko tukayisaba imisi yose. Murakoze. Hano banace bavuga ngo mbe niyo bishyitse tugacika intege, ni kihe kindi twokora? Bisigura ngo birashaka no gucika ugacika intege,
mugabo n'inyuma yaho hari ikindi ushobora gukora cyo kwibyukiranya ukibuka imana reka imana idukomeze kandi natwe twame tuyizera na cyane cyane twame dushyira umutima ku masezerano yayo mu kurangiza mwene data arashobora kudufasha mu isengesho Adusenga turagushimiye nyine imbabazi n'ubuntu bwinshi butangaje kumubanye natwe mu kino cigwa mwami Imana amajambo duhejeje kwiga uyakumatanishije ashara ku mitima yacu kugira ngo adubere impamba n'ubwego bizotuma dushika iwawe mu izina rya Yesu.